iyo tubaye abakunzi ba Kristo, iki nico kizokwidevelopa. Azotubohora ubumuga bwose bw'irodebari, azotubohora ubumuga bwose n'ubupfu bwose na tabia zote n'ingeso n'ubutindi n'ububi bwose twavanye irodebari. Tumaze gushika kuri pale, protokoli iratubarira ngo imbere y'umwami ntibahekenya ngo nya bahekenya bugaye umunwa, ntibiyarurira byinshi, biha bike, kubera birahari, kubera tekana, kubera biriho imbere y'umwami. Turaba délivré imbere y'umwami, harabaho délivrance, kuko narahahamuwe no kudahaga, ariko uyu munsi ndahaga. Ngomba kugira attitude na comportement y'umuntu ahaga, kubera sinkiro debari, ariko ndi muri presence y'umwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Igihe ziba yaza kuntora irodebari, numva umenga n'umuntu wa hatari, kuko yamota parfum y'ibwami. Ariko inyuma y'umwaka mbi imbere y'umwami ndamurusha kumota neza. Kubera iki? Kubera ubuzima bwanje buhumeka parfum y'uwo nkotwaya, mota nkawe. Igihe kirageze aho ishengero rya Kristo yinjoyinga presence ya Kristo, kuko dufise uruta Dawidi kuba w'igitangaza. Yaratubwiye ngo uduha ivyo kurya bidukwiye uyu munsi, atugaburira every day, atuzana muri presence yiwe iminsi yose. Ntitwimiriwe, ntidukumiriwe, ntidusengera kw'irembo, ariko icumba cacu cacitse icumba c'amasengesho. Ntibisaba ko abandi bose bahari, ariko turahari. Yamara kuza akatubohora ingeso za rodebari, akadukuramwo ububandi twari dufise turi rodebari. Abantu bakavuga ngo vy'ukuri uyu muntu asigaye asa n'uwo basangira. Something happened mu buzima bwiwe, ntakiri wa wundi. Ntushobora guhinduka udakotwaya umwami. Ntushobora guhinduka utabenefisia presence. Rero sinza gusenga muri 2025 kuko nshaka ko Imana impa promotion. Yo, sizoza no gusenga kubera nshaka ko Imana ikuraho abansi banje. No. Zoza mu nzu yiwe kugira ngo ndamwihweze, kandi uko nzorushiriza kumubona zorushiriza gusa nawe, kandi azokwafekta karaktere yanje, kandi umwana wanje azorerwa n'umupapa mwiza. Kuko sinahora ndi mwiza nkiriro debari, ariko nabaye mwiza kumeza imbere y'uruta Dawidi. Haleluya.